niwe yandungikiye message narayimaranye umwaka wose ndayigendana y'izina y'uwo tuzobana. Hanyuma maze kuyibona rero sinasubiye kuba neraguza hirya no hino. Hanyuma nk'uko gusenga rero hari benshi bicinege bakavuga bati erega twerekwa ntibica ngaha ivyo naje umuntu yabimbariye. Yego. None uterekwa none wosenga gute? Mugabo hariho kimwe mu byo tweretse Imana tukirindiriye. Kandi by'ukuri no mushimira cyane ko yihanganye. Twebwe gushika burya umuryango Salocom isosiyete yikwije abafitiye service nyinshi hari nk'ibijanye na imprimaire ariko capuriro mu kirundi yego nawe ra yego barandika ku mutsu ku matishi yego ku matasi ku ma plastique mukam tutibagiye gushira amafoto ku mpuzu ku makaro ivyo vyose. Shalom bakunzi ba Salocom TV1 bega muguwe neza aho muherereye. Turabaha ikaze k'uyu munsi mu kiganiro kidasanzwe aho uyu munsi turi kumwe na couple, turi kumwe n'umushinga ntahe n'umukenyezi bazanye intahe idasanzwe y'urugendo rw'ubuzima barimwo hano muri nosi nk'umugabo n'umugore, ariko kandi n'abakristo. Turi kumwe n'umushinga ntahe w'umukozi w'Imana n'umukenyezi nawe nyene ni nkuko nyene bagiye kudusangiza urugendo rwabo kuva muri fiançailles kugira bashike mu rugo. Bamaze imyaka 10 bashinze urugo rwabo, nuko ndiko ndabibavugira, ariko nabo barashitse mu mwanya kugira ngo baze kuvyivugira binjire mu mizi uko bahuye, uko bagiye bakemura ibibazo bahura navyo mu rugo, ndetse baraza no kugira impanuro batekerera ugwaruka uko rurinjira mu rukundo, abimirije kubakana, abubatse, kuko murazi yuko uyu munsi hariho ibibazo bitandukanye biri mu ngo, ndetse biriko biratuma ingo zimwe zisambuka, kuko twemeranye yuko Satani ari umwasi w'ingo, ntiyicaye akora ibishoboka byose kugira ngo agwanye urugo. Ariko rero ino couple iraza kudusangiza byinshi, itwereka ingene urugo rushobora kunesha umwasi Satani, ingene bashobora gukemura ibibazo byabo, hanyuma bakabandanya urugendo Imana yatanguje. Tudatevye rero ndabaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko mwibuke kugira s'abone kuri chaîne ya Salocom TV1, hanyuma kandi mwibuke gusiga j'aime, mugire na partage kugira ngo n'abandi bashikirwe n'ikiganiro c'uyu munsi. Dutatevye rero ndaha ikaze abatumire bacu. Ntangureme ikaze umushinga ntahe niwe mutwe w'urugo. Umushinga ntahe turabaha ikaze muri Salocom TV1. Murakoze cyane ku ikaze muduhaye. Turashimye cyane kubona mwatwiyumviriye ko kugira ngo tugire ico dusangije abanywanyi ba Salocom TV1. Kaze cyane. Urashobora kwidondora ariko aradukurikirana mu kubabwira izina ryanyu, umwidondoro ukwiye muri rusange. Murakoze cyane. Izina nitwa Mushengezi Michel. Ndi umukristo nk'uko imaze kubivuga, sengera mu ishengero rya Nayot Fellowship Church riri Bwoga. Hasigaye ntahe y'agakiza kanje ni ndende simava ndayivuga ko, ariko nakijijwe 2006 turabandanya kuko maze kubivuga. Twariko tugira mariage n'umufasoni wanje 2015. Urumva akazi ka misi yose sanzwe ndumwigisha. Ego muri rusangi mwidondoro wanje ni nk'uwo. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane. Aratubwiye ko yitwa Mushengezi Michel, akaba ari umwigisha murezi, akaba kandi hanini ari umukozi w'Imana. Erega no kuba ari umwigisha murezi navyo nyene ni igikorwa c'Imana. Ndabeshe nibaza yuko uwo muhamagaro wo kurera abana mu biciye mu kubasangiza ubumenyi nawo mu gukora mu bwizigirwa. Nukuri tubukora mu bwizigirwa, banashaka akeje umukristo za kwigisha wasenze
kandi kenshi n'ukuntu ufata abana usanga bitandukanye nuko abandi babafata na cane cane ikigira kandi naco hari n'igihe ufata akanya ukabasangiza ivyo bateza imbere cane cane n'ivy'impwemu na cane cane kugira ngo nabo bakire ku vyo warose cane cane mu vy'agakiza. Nagira ndabakengurukire cane kandi tubatera intege mu muhamagaro udasanzwe Imana yabahamagariye wo kugira ngo mushobore kurera abana Burundi bw'ejo. Tudatevye kandi rero duce duha ikaze umukenyezi wiwe, umufasha wiwe, abandi bavuga ngo imari yiwe. Turabaha ikaze muri Salocom TV1 ndondora bariko baradukurikirana. Murakoze cyane kuri ikaze mu mpaye. Rero nanje nitwa Kamariza Chantal, hanyuma ndi umukristo ndakunda Yesu. Je nakijijwe ndi 5e primaire. Hanyuma rero yavuze ko twagize mariage 2015. Rero gushika turashima Imana. Mwese bahetsagiye. Ndabibavugire rero ariko nabo nyine baraza kubigarukako no kuvuga rero itariki 14 ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025 murakwije imyaka 10 bubakanye. Turabakeje cyane. Murakoze cyane. Ego ndafise rero ikibazo ca mbere ngomba kubaza Mushengezi Michel. Ego cyane. Ikibazo nshaka kukubaza ndazi ko hari uwundi ashobora kuba gifise akakironkera inyishu mu ariko baradukurikirana. Mbega mwahuye ryari na madame wawe? Wari ufise imyaka ingahe? Nawe yari afise imyaka ingahe? Ni ntaye ndende cyane ko guhura ku buryo bwo guhura nk'abagenzi twaba twahuye nka 2011 gutyo 2011 duhurira mu bikorwa by'Imana hari muramvya ariko nta mugambi yuko tuzohavura dushinga urugo arimwo bari guhurira mu bikorwa by'Imana gusa. Turavura rero tuhura kirekire turabana mu bikorwa by'Imana nyene mwishirahamwe ryitwa Masoko Christ benshi baba barizi. Ariko by'ukuri yaboneka nk'umwe muri bene data nta birebire namwiyumvirako kandi nawe nta vyinshi yanyiyumvirako. Niko twahuye ariko yibuka neza bakunda kuvuga ko kwatura ijambo bizi ububasha. Ngiri ku ishure hari igihe mvuga nk'utebura ati ndategura mariage 2015 ariko nta gahunda nari mfise ntabwo nari mfise nari ku ishure. Ariko yibuka ko 2014 taramura gupanga umugambi tosha dufata nko mu mezi yo hasi tarashika mu kwa gatandatu gutyo. Bari kumwe nawe nyene turiko turatebura ati nzogira mariage 2015. We yaciye anyitwengera kuko arico yari yavuganye n'Imana jewe ntarinzi. Ubwana arumva ko bitegerezwa kuzoba mu gihe nabona uwo tuzokorana ubukwe mu gihe kandi ntabona n'uburyo. Hanyuma turabandanya gushikaho aho twagiye gusenga umuntu yaduhamagaye. Bariko barakoresha igikorane hari mu ishengero ryitwa Revival Church. Catubwira ngo none hajya mufaniki. Abwira nti nana kimwe cavuga ngo mugabo hariho message Imana yampaye. Ico gihe twaje tuvana uko nyene shika telefone arambwira burya rero Imana yambwiye ko ari uriya nyene Imana yaguteguriye. Naje narafashe umwanya wo gusenga gushikaho fata umugambi wo kumubwira ati hajya rero ni wewe so havura ukiri ngaho nyene. Ego mumbabarire ukiri aho nyene umukozi w'Imana amaze kukubwira ati nasenze kandi Imana yanyeretse yuko umufasha wawe arujya nyene. Wowe wavyakiriye gute? Byarakoroheye kuvyakira? Je kuvyakira twari dusanzwe turi abagenzi ngo bisanzwe. Nico gihe iwe yari yantumiye ati hari umukozi w'Imana yaje muri Revival. Ivyukuri mwoza mukaraba umukozi w'Imana ico cari catujanye nta kindi kirekire. Hanyuma twari twagiye n'abandi mugabo womenga bo twari kumwe benshi baratashe dusigara turi babiri bo twajanye. Hanyuma maze kubimbarira yabimbariye ku telefone twari twamaze kuvana ko navyaki navuze tireka ngende gusenga ndabe ndasenga ndabaza Imana ati none ubugombe bwawe. None tukiri ngaho yego nta nguvu washiramwo zo kuresha hanze hirya no hino womenga ntavyo wari urimo byo kuresha?
ivyo kuresha naragerageje ego ariko ntawe twari kumwe muri ico gihe ariko hariho twari twarigeze kuvugana ariko ivyaje biboneka mu nzozi no mu bundi buryo ukuntu ndamubona nkabona umenga ntivyoshika kure avura ndamusezera ndamubwira ati ntidushobora kubandanya gutya ndumva neza atari ubugombe bw'Imana ariko ico gihe hari nko mu kwezi kw'indwi aho umukozi w'Imana bitubariye nari nigenga nta wundi twari kumwe yego okay reka rero duhe akanya mukenyezi wanyu nawe atubwire muri urwo rugendo rw'ubukumi ndumva ko imyaka itari mike wihanganye urindiriye isezerano umutima wari umerewe gute na cane cane yuko tuzi yuko kuva kera hamwe hariho amajambo aza guca intege umukobwa ariko arashikana imyaka 25 ariko arayirenza agashika ku myaka 30 atarubaka urugo rwiwe yabaremerewe n'amajambo menshi wewe wabayeho gute muri ubwo buzima jewe nari ntekanye kuko nari nzi ico navuganye n'Imana jewe ivyo kubaka sinabifashe ibisanzwe nababwiye ko nakijijwe ndi 5e primaire muri ivyo bihe turi abana twatanguye kuja mu makomite y'ishengero wasanga rero nk'abantu bo mu ngo z'abakristo bitafunze ko bumvikana baranagenda bakaja kwitwara mugabo nk'ishengero bakabakura no mu bucamanza bakabazana bati tubanze tugwigire mu muryango twebwe rero nk'abana ntitwataramurwa keshi twaba turi muri ivyo tukavyumva mu papa no mu mama bakagirizanya nkaca mbona rero yuko umengo mu rugo nta munezero n'intambara n'ibibazo rero nafashe umwanya ukwiye kandi nari n'umurongozi narabaye umurongozi w'amaguru publique urabona yuko urugo ari ikintu kidasanzwe umuntu ategerezwa gusenga kuja ku mava gasenga kandi twarigishwa yego baratugirisha amaseminari nk'abajene bakatubwira yuko umuntu ashobora kuja mu isoko akagura ikirato kitamukwiye mu gihe rero ico kirato kikurya ushobora kugitambukana kugira amabavu kikuroka naho nyene ni kwa kundi cyangwa rero nsenga kugira ngo Imana izompe ikirato canje kitanja kandi kitanduka rero narafashe umwanya ndasenga nkuko yabivuze hariho umuntu yari kumagara hariya kwa bagatima keza umukobwa twabanye ndaha muri Yoba niwe yandungikiye message narayimaranye umwaka wose ndayigendana yizina yuwo tuzobana hanyuma maze kuyibona rero sinasubiye kuba neraguza hirya no hino nasigaye nsenga mbaza Imana kuko nari ndamwizigiye twarabanye igihe kirekire nari yaranzi mu buryo bw'impwemu aho ngira nanje nari ndamuza hagera uwo mwigeme n'ubu ntaranamubona muga yarampaye izina ryiwe aho naho yavuze namaze igihe nsenga kugira ngo Imana ishobore kubimumenyesha nawe yego kandi muri urwo rugendo nk'uko wavuze ni by'ukuri twarahuye n'ibibazo ndibuka umukozi w'Imana umwe ariko arambwira ati nesha ntare wewe kutiyumvira ibyo kubaka ibyawe bimeze gute nibuka ndiko ndamubaza ntikasita burya hariho ahantu muri Bibiliya vyanditse yuko umuntu atubatse atazoja mu ijuru acarambwira ati by'ukuri nta hariho umuntu apfuye ari umwigeme araja mu ijuru acarandeka benshi baca barandika ntibasubiye kuza barambwira ubundi no kuranga byarajamwo ujya musore ntubona ko mwobana n'ibindi yego utarashika ngo winjire mu isezerano utarabona ukirindiriye isezerano ukirindira ico Imana yakubwiye naho vyashika ukumva udendebukiwe ukumva yuko igihe kiriko kirakujana uravye abandi mwarukiye rimwe aho bageze naho vyashika ukumva widodomvye muri wewe ivyo vyarashika n'amajambo y'abaca intege akabaho bakavuga yuko undi umukobwa nari nkwiye kubaka hariho babi bari inyuma zanje bagiye
nawe ukaraba ukabona bo mungana baragiye canke abusumba ivyo ntivyabura kutabaho. mbega nimba atari Mugabo banga kandi naca senga Imana, yego Imana hakaza ijambo, Imana igaca yongera ikanyagurira ivy'ubukwe Ikagukomeza. bwanje, gasangira ikiranyagurira ko nzogira mariage. Yuko ko hari n'igihe nasenze Imana ndayibaza Mana, none jewe mbwira ko ntazogira mariage nkaja mw'ijuru, ko nzoja mw'ijuru gusa ndi nkumi ntagize mariage, ivyo mpebe ko bisengera. Mugabo rero nari mfise amasezerano menshi cane, amakarine naranditse. Rero aho avuze twagiye muri revival, hari umukozi w'Imana bari batubwiye yitwa Ngarambe. Nari nanagiye ndabona ingene hari nurira abantu, yego tuja après-midi tuja muri mwasa, abandi bariko barasenga, bariko barafungura, nca ndabatumira nk'abamwasonere nti nimuze tugende kwiga ico gikorane ca après-midi. Tugiye muri ico gikorane na wa Ngarambe narinzi nasanze yagiye. Mugabo kandi Imana yari yatumye undi mu mama ntarinzi, narahatswe no gutaha kuko nari mbonye wa muvugishwa yagiye atari hari, yari yaturyoheye mu gatondo. Hanyuma baravuga ati reka tugume ngaha nta ngorane. Kumbe rero sinarinzi ko inyishu y'Imana ihava ica ngaho nyene. Rero twarahavuye turamenya ibyacu, turasenga, hanyuma arambarira kuko ico gihe sinamenye ivyo bavuganye. Hanyuma turatangura urugendo rero rwa fiyasaye, Imana irubamwo. tukiri ngaho nimba atari banga uriko aradukurikirana ashobora kwiyumvira ati n'uwo muntu yubatse afise imyaka ingahe kumenga nimba atari banga mwagiye kubaka urugo ufise imyaka ingahe? Yari imyaka 33. Imyaka 33. Uyu munsi turazi umukobwa amaze gukwiza imyaka 30 atararonka umugabo, nukuri ntiba vyoroshe mu mutima wiwe, benshi ntibaba borohewe. Uza kuba yorohewe nuwamenye Yesu, kuko ni wamutekanisha akarinda isezerano ry'Imana. Vyukuri ntibabere intambamye, kuko urugo ni ikintu kidasanzwe. Urugo si ikintu cyo gupfa kwirukiramwo. Mushengezi ndabeshe ivyo ndiko ndavuga si ukuri. Kiri kuravuga n'ukuri, hari vyinshi atagiye avuga ariko yagiye ambarira. Mbeje gufasha abantu kugira ngo bashobore gufata ingingo mu gihe kikwiriye. Ingingo yo kwiyumvira gushinga urugo ni ingingo ikomeye cyane umuntu ategerezwa kwiyumvira ko idahagarara kushobisha. Kubera ubwa mbere urashobora kubona umenga urikura mara imyaka myinshi utarashobora kuronka uwo muzoshobora kubana, ariko ibisenga Imana yirindira aho nyene. Kuko kenshi benshi barafata ingingo bifatiye ku kuntu bihebuye, bifatiye ku kuntu imiryango ibaremereye, bifatiye ku bo bangana babona bariko baragenda canke bariko bararongora, bagafata ingingo mbi cyane. Je birabaho, ariko izo ngingo ziruhuka zibakwegeye akaga. Nagiye numva n'udukuru tw'abantu shora kwiyumvira, akabona umuntu aje mwishengera akiyumvira ngo numukizwa, hanyuma bagafatana ntamenye neza ko kwabaye ukwihindura nka kugikira uvuruvushi hindura misi mikeya akaba yasubiye muri vya vyaha. Kesha cakuzanira umwana yavyaye hanze, hanyuma heje kumukuzanira usigara mu marira uvuga ati yo namenye. Uburyo bwiza twakoresheje kwabaye gusenga. Hanyuma nk'uko gusenga rero hari benshi bicinege bakavuga bati erega twerekwa ntibica ngaha, ivyo naje umuntu yabimbariye. None uterekwa none wosenga gute? Idusenga kugira ngo Imana itwereke, kuko burya Imana ishobora kuvugana nawe ni bwinshi. Hari n'igihe ikwereka umuntu kumvura mukunze atari ngombwa ngo bibe vyaciye mu yereko. Hari n'igihe Imana ikoresha abakozi b'Imana nk'uko vyagenze na twebwe, kuvuga yuko ni ngombwa ko umuntu asengera ico kintu hanyuma akarindira mu ubwo buryo bwose mvuze ico Imana ivugana nawe. N'ahandi iyo wiciriye inzira kenshi birangira bibaye bibi, kuko ndabazi n'abashobora kugwana n'ijwi ry'Imana ribabwira ati ntubandanye, bwakaguma araba kubiboneka kwatunze kwasa neza, uvuga yuko akaraba ibigaragara ivy'agakiza ntabi agaciro n'ico Imana ivuga akavyirengagiza, mugabo mu nyuma birangira bibaye bibi cyane. Murakoze cyane. Aho twari mu rugendo rwa fiançailles, aho umuhungu n'umukobwa bahura bageze mu rugero
rwo kubaka bakarishanya hanyuma bagaheza bakubaka urugo rwabo. Impanuro murazironse zihagije yuko umuntu adakwiye kujana na nyabahururu, ahubwo akwiye kwitonda akabaza Imana nayo ikomenika mu buryo butandukanye hanyuma ibintu bikagenda neza. Aho rero twari muri rwa rugendo rwa fiançailles, murahuye murarishanije, murumvikanye, urukundo ruratanguye, hanyuma muragezaho mwubaka urugo rwanyu. Urugo muragwubatse murarushitsemwo, mbiga mwiyumvise mu mutima gute, mwumvise bigereranya n'iki? Absingo n'ijuru ritoya reka ndamuyivuga. Ego urugo tukize mariage je twobigereranya n'ijuru ritoya, twumvisemo umunezero kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo icifujwe iyo gishitse kinezereza umutima. Numva ko ari isezerano nayo narasengeye, atari uko habuze abahungu benshi kandi wabona nyene n'amahera ziriko baciye imbere yanje benshi cyane. Namwe mwiyumvise gute inyuma y'iyo myaka yose urindiriye isezerano ukaza ubona rirashitse, mu mutima wawe wavyakiriye gute? Kuri rusangi mariage ni ikintu, umunsi wa mariage usanga biryoje, haheze iminsi mikeya aba ari iminsi yo kuryoherwa by'ukuri, yo kunezerwa. Kubera iminsi yose iyo umuntu agiye ahantu aguma afise amatsiko tuzoshika ryari bishitse rero aryoherwa. Ni uriya murongo yavuze, wari umaze imyaka myinshi usenga winginga Imana, kandi Imana ikabikora mu buryo bw'igitangaza. Kubera ishagihe Imana yaguhaye umufasha mu buryo bw'igitangaza, hanyuma ico tutashoboye kuvuga n'uburyo nabwo bukaza mu buryo bw'igitangaza. Hari udashobora gutahura uvuze yuko waronse umufasha mu buryo bw'igitangaza? Ndiko ndabivuga kubera nkuko yabivuze, siwe nariko ndiyumvira ko hanyuma Imana ishiramuza nayo nyene ubwayo nkuko yabisiguye, izina rirazunguruka, aza kumubwirwa n'umuntu atanzi arambona, atarumva n'izina ryanje. Ico cari igitangaza gikomeye cyane. Tudatevye rero murashitse mu rugo rero, mbega mu rugo mwasanze bimeze gute uko mwari muvyiteze? Kuko abenshi bazi yuko yavyivugiye na madamu wawe ati nabonye umenga ninje mu ijuru rito, n'abandi benshi bavuga bati urugo ni ijuru rito, ni paradizo. Mumaze gushika mu rugo, umwaka wa mbere ugahera, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, gushika uyu munsi mukuje imyaka 10, mu rugo mwasanze byifashe gute? Mbega nta bibazo mwagiye muhurira mu rugo? Nimba bihari ibyo bibazo mwagiye mubikemura gute? Ico kibazo gitangure cishurwe nawe mushengezi. Urakoze cyane. Akenshi nyene ugishika mu rugo ubona ko ari ubuzima buryoshe, yego ariko nyene buraryoshe, kabona yego buraryoshe ku ruhande rumwe, mugabo iyo hadutsemwo utubazo naho uca bubiya. Ariko kandi ico twaguma twibuka nuko urugo rwacu rwari umugambi w'Imana, kandi namwe bwe mwubakanye, igihe cyose abantu babiri bubakanye n'umugambi w'Imana kugira ngo mukorere Imana, umusiga muhira ahisha sigara afasha tukagutunganiriza utunaturiya, mbese no kugira ngo abantu barushirize kugwira twuzure isi nkuko Adamu na Eva babwiwe. Rero ariko kuri twebwe habaye utubazo tumwe tumwe. Utubazo kuri bose nawe wowe ushobora kuri kuratwumviriza, akenshi ura n'umuntu utazi yakuriye hariya nawe ugakurira hariya, bamusangiye imico. Agasa nako umuhinga yavuze ngo ubukwe bona abantu babiri badatunganye 100% baba bahuye kugira ngo babane. Mu yandi majambo umuntu wese agira intege nke kanaka, kandi abafise imbono ihuye naho yakuriye, n'abavyeyi biwe n'abagenzi bagendana naho yakuriye, mbese n'ishengero riracamwo kubera muba mutakuriye hamwe, muba mufise imbono zibiri zitandukanye. Ariko igituma yitwa mariage ni kubera muba mugiye hamwe kugira ngo mukore ikintu kimwe,
mutegerezwa rero mwategerezwa kubihuriza ariko misi yose nimutegereza kubihuriza ego ushobora gusanga umuntu akunda ibara rya jone nk'uku kwanyu undi agaca akunda iryirabura nk'uku kw'iwanje ivyo bigashobora kuba byoshobora kutabahuza ariko misi yose mutwe tubazo ko two kudahuza muraheza mugasenga Imana kugira ngo ibashoboze hanyuma habamwo no kwihanganiranira si misi yose ubabaye nguce twarishavu hejuru ugire kuriya na kuriya uribuka neza ko imishavu nyimba ari gutwara uwawe mugani ntibuka neza mugabo kenshi ugifise ishavu urakora ibintu ushobora kuzokwicuza ryagiye kuko wonona vyinshi n'ico gihe rero ndavyibuka kenshi rimwe na rimwe iyo hageze kudahuza abantu bopfa gukora ico ari co cose arindira ko ishavu ribanza rikagabanuka kugira ngo ndamubaze ati none kirya kintu wakibonye gute hanyuma ashambwira ati kirya kintu twokifata uku na kuriya mwandi majambo harabamwe no gusabana imbabazi akenshi baravuga ngo bagabo ntibasaba imbabazi nabyo barasaba imbabazi barazisaba bivana n'umugabo ego nico ariko ndavuga ko imico itandukanye hari abavuga ko badasaba imbabazi kera muribuka ko abantu babashira ku miryango ngo twebwe ngo abahanza abashubi n'abandi hari abagabo bavuga ngo twebwe abaki ngo twopfa twasavye imbabazi abagore natosaba imbabazi mu majambo hariho hari ngo abashobora kuguhanya igitenge ego hanyuma ngo aguhaye igitenge bikitwa ko gusavye imbabazi mugabo muri rusangi kajya gacambo kawe kaba gakenewe yego bwira ati babarira vy'ukuri nakosheje kubera igihe twakizwa nariko ndavuga ko hari aho twiyitirira abasu bacu abavyeyi bacu tukiyitirira imiryango yacu mugabo twakijijwe dusubira twitirirwa Kristo dusubira kwitirirwa imiryango tegereza gutera intambwe aho tubaho nk'abakristo apana nk'uko tubaho nk'uko abavyeyi bari babayeho uko inyimbe wanyu papa wayakubita mama wawe wakijijwe nawe ufata iyindi mbono vuga yuko dutegerezwa kurengera ibibazo umuntu agushavuje si ngombwa uco ushavura inshuro zibiri ku musumbi ahubwo kugira ngo umwereke ko umusumba urarengera ishavu hanyuma ukarindira uburyo akayaga kagenda neza muze kuvugana nta kibazo ego ikindi kibazo numva nobaza ndakibaze madame Mushengezi nibaza yuko mumaze gutangura urwo rugendo rw'umugabo n'umugore hari ibyo mweretse Imana imigambi yanyu ibyo mwipfuza ko Imana yobakorera uyu munsi murakwija imyaka 10 muri kumwe mubanye mbega murashima intambwe mugezeko kuvyo mweretse Imana kuvyo mwasabye Imana nakoze cyane ni by'ukuri hari ibyo tweretse Imana kandi yagiye duteze intambwe igenda twishura hari n'ibindi tukirindiriye yari karavuga tumaze kubaka nyine tugashinga umuryango utubazo tumwe twarabonetse nkuko yavuze twahuye turi abamarayika abagore kenshi nkunze kumubwira bivuye mu bivuga kugora birashoboka ko kenshi noba naramugoye akanyihanganira kandi ndabimushimiye hanini ugizwe n'umupapa n'umumama n'abana muga muri iyo myaka 10 turacyasenga Imana twifuza urubyaro abana turaronka ico rero kiri muri kimwe mu byatugerageje ariko kandi turacyarindiriye turacihanganye Imana iracyasezerana natangaye ntaranagira mariage Imana yerekanye ngira ngo kwari ukuntu nyene kugira ngo dutere intege hariho umuntu yaje kumbwira ati nawe suzu unezerewe uhetse umwana umuce mwiyumvira urwo rugendo rw'imyaka 10 bavugishwa berekwa abarota inzozi urindiriye umva ko ari urugendo rurerure ico rero urumva mu byo tweretse Imana
kirishurwa aho nyene mugabo hariho byinshi twishu ego hariho byinshi bishuwe muri byinshi beretse Imana hariho ibimaze kwishurwa ariko kandi hariho n'ibitarishurwa ariko nagira mvuga iki kintu cuko bumaze imyaka 10 batararonka urubyaro ikintu kidasanzwe uri kuraraba mu ngo zitandukanye umugabo n'umugore bamaze kubana umwaka umwe imyaka 2 batarabona mvuge ngo nikorotse oya ifase twarazibonye nyinshi okay ahenshi usanga hariko haraduka novuga imivurungano gwa rukundo hagati y'umugabo n'umugore ukabaruranyitse umugabo ugasanga ariko aragiriza umugore ariko aramutako imiragwe ugasanga natahura umugore kuba atararonka ikibondo ariko kandi twibuke yuko umwana atangwa n'Imana umwana atangwa n'Imana sakano bafyonda bihora bigushikira mbega kugira ngo ucuhaguruka ubandanye urugendo ubifashwamwo niki kuko ico kibazo ufise haro nundi mukenyeza agifise ngaho ariko aradukurikirana canke ashobora kuzobona kino kiganiro agisangijwe n'abandi usanzwe umuntu n'umuntu yego nivyo kuri birashika ugasanga nyene harabayeho kwihebura cyumvira ejo hawe mbega bizoba bimeze gute sinivyo gusa harabaho no gucokorwa ugasanga wumvise amajambo ahaya n'ayandi mugabo wibutse ko uri kumwe n'Imana yego ukibuka ko atacupfa n'Imana ukibuka yuko ibyabaye ataruharo bifise yego urihangana ukarindira Imana kandi nibutse ko Imana yavuze yego izonkorera urugo izonkorera mariage nziza yego ikampa urugo rwiza dutekanye n'umugabo ankunda kandi anyitwararitse yego hagahera n'imyaka myinshi hanyuma nkamuronka n'ubu ngumana ibyizigiro avuga ati ikindi gihe Imana izogira ko haracariho ibyizigiro ndacariho sindapfa yego na Sara yarabyaye afite imyaka nkiriya rero ico nobwira aba mama bafise ico kibazo nababwira ko bakwiye kwihangana hanyuma bagasenga bakiyakira umwaka wa mbere wa kabiri uheze wa gatatu ngaho prema umuntu yarakirindiriye ufise intuze nyene igishika cishi haragera igihe rero ukiyakira ukaba nk'uwiyakiriye ukarindira Imana icikora yego murakoze cyane bakunzi ba Salocom TV1 nizere yuko muzohimbagwa na kino kiganiro tubashikirije kuri uyu munsi iki kiganiro ndizera neza yuko kigiye gufasha ingo zitandukanye rero ntimwibagire kuzogisangiza abandi ariko kandi nagira mbwire kuri wewe utaragira sabone kuri page ya Salocom TV1 ubikore kugira ngo uzohore uronka notification y'ibindi biganiro ariko kandi mwibuke kugira j'aime musige na commentaire mwarahezagiwe Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube.